Indwara zo gufungura nabi mu ntara ya Kayanza ngo sagaseseshwa rumuri nkuko biri mu cegeranyo cakozwe n'ishirahamwe AVC mu mwaka w'2024 aho berekana ko abana bangana n'ibice 4.8% bafise izo ndwara abakuze batarimwo. Nubwo biruko hariho utwigoro turiko dukogwa na leta ifatikanije n'abafashanya bikorwa bayo mu migambi itandukanye. Bamwe mu bakorera mu bigo ngarukana buzima abo bita ba mama muco bashigikiwe n'ishirahamwe AVC bo muri komine Kayanza na komine Gahombo bavuga ko inyigisho zitangwa zijaye no gufungura neza zifasha cyane mu kugwanya izo ndwara. Turakora igikorwa cyo gupima abana dufatanije n'abarya baremesha kiyago. Hanyuma rero iyo dutoye abo bana badakwije ibiro duca tubajana mu bigo ngarukana buzima. Nukuvuga ico kigo ngarukana buzima iyo tubajanyemwo tuba tugiye kubigisha za nyigisho no kubafungurira bitangura ku itariki ya mbere tukamara imisi 12 tugaca tubereka rero kimwe kimwe cyose akamaro gifise nimba ari kijumba kamubwira ati kini ntanga nguvu iki rero utegezwa kugivanga n'ibiharage ndema mubiri gashiramwo n'utuboga nsanganyangaburo nakamwa wakaronse tugenda turabereka mu gutegura kimwe kimwe cyose uko gikora n'ingene bazoza barabitegura. Ego izo nyigisho tubaha ziri nakamaro kubera guhera tutanguye kuza dupima abana tubashira ku kigo ngarukana buzima abana ubunya turiho turapima dusanga dutora ibiharuro bikeyi kuvyo twatanguriyeko kubera inyigisho twabahaye n'ukuntu twagiye turabafungurira nyene abo twapimye tugatora. Uyu mutumba tubayeko twebwe wari umutumba ugwaje ingwara zo gufungura nabi ngira hafi ibice 95% by'abana byari bigwaye aho mbere twebwe twatanguye kugaburira abana turashika ku bice 65 by'abana bagwaye ingwara zo gufungura nabi. Twaragerageje rero turigisha ingaburo ibereye aho rero uno munsi uno mutumba twowita uwakarorero. Abavyeyi baharonkera izo nyigisho bakavuga ko amagara y'ibibondo vyabo atera bameza kuruta. Ntibaki ibijumbu ntibabifungura ntibafungura ibiharage dutetse utuboga ntibaturya niyo badufunguye nitwagirire amagara meza. Ariko mama muco amaze kutwegera akatubwira ati nyabuna nimuzana abo bana byaratugiriye ingaruka nziza. Ubunya no kuri turashima. Ntiyarafise ubuzima bumeze neza kandi ntiyaravyimvye amatama ahubwo gusa ntiyaduga kubiro mugako kuva aho ngire ku mashiga ubonye ibiro byaraduze. No mu ntwaro barashima uwo mugambi aho mbere banawushigikira nkuko bivugwa n'umukuru w'umutumba Mikoni uri muri komine Gahombo ntukamazina Cyprien. Turazakira neza kandi n'abavyeyi barabyumva ko biramaze igihe hariho byabari bafungura nabi bigeze kugira ikigo ngaha bakabarunda twaronderera bakabaha n'intuze nimba kugira baze baje guteragira hama baze babigisha ukuntu bafungura neza. Turahimiza ko twabarira turi mu nama ukuntu byogenda nk'abavyeyi bafise nk'abana kazarundira utuntu tw'imboga tushobora gufasha wa mwana nabo nyene bafashwe mu mugongo tukabona yuko byogenda nka leta hari tereremwe nkuko natwebwe ku mutumba deza tukabigenza tugasaba ko kumbure hari ubushobozi bwoboneka bufasha byabafashe umugambi utera imbere. Kubwujejwe igisata kijanye n'ingaburo ibereye isuku n'isukura mu ishirahamwe AVC Nyanduye Gilerme avuga ko mu gufungura iyo udakwiza ivy'umubiri ushaka izo ndwara zica zigufata izo nazo zikagira ingaruka mbi ku magara ku iterambere ry'ingo n'iry'igihugu. Ugufungura nabi nukudakwiza ivyo umubiri ukeneye. Mu bisanzwe umubiri urafise urugero utegerezwa kuronka. Mu gihe rero atariko arabironka ku rugero umubiri wiwe ubisaba muri ico gihe aca agwara za ngwara zo gufungura nabi. Agasaba bene gihugu muri rusangi kwama bihereza ingaburo ibereye irimo ya migwi itatu yose. Ndabibukije ubwa mbere hoho ingaburo ibereye ibigizwe ubwa mbere n'imfungurwa ndema mubiri n'imfungurwa ntanga nguvu hamwe n'imfungurwa nsanganyangaburo
ivyo navyo tukaba kubera iki kubera ko umuntu wari we wese arakeneye kugira inguvu mukamenya ko uruhara rw'umwe wese ari ntangere mu kurwanya izo ndwara kuko zizingamika iterambere ry'igihugu.